Iyaba Sammy yandondera mu kindi cya filime amafaranga n'amafaranga ari kuronka kuko Sammy ndamuzera Kenye nimbwa ona ugera umodoka gwaboze kukazi agenda ayiriko agaruka yisunika urena fagaza kunipa ijambwa yine kafi muri Mr Sammy official ntibahemba atangiye kubivuga mbo tuzi ba Nyama amapro ninde none adiskita filime z'abarundi kabuki ajejwe iki mu gihugu uwo muntu sindanamuzi uyu munsi egoya kuri YouTube ya XrayBam iriko kubita ama views iriko iraba hit uranyumva kuby'ibifyiti bya Kesdan ukavuga gati none nimbwa warahembwa nikiye kintu wimariye mu buzima mu mahera wahembwe kwa Sammy Reka dushimire Samba Famba, dushimire MALOVE, dushimire n'uyu mujama w'umukameramani umwe mu bahoze bari mu timu yo kwa Sammy. Inyuma ya kamera wibaza ko hari inde, hari Ntare nawe ne bibaye ngombwa araza kutubwira kuko turamuzi mu mafilime ya XRAY. Uyu munsi rero kitugeze kigaha nico gituma nabaye bukoranye inama. Jewe nakoranije inama mamagara Samba Famba kuko ni wakinira abantu babiri bose. MALOVE nawe numwe mu bantu bagenda bateranya abantu n'abandi avuga ibintu sindamudomye ku rutoke ari ngantu inkonzi reka mbanze ndabakiye mere kwa Gasuguru we muhe mikro Gasuguru abaze yidondora Deni twa Samba Famba giswe kino baragifyonda gifire kuma avi musira bakubombe bombe le roi de la forêt l'homme qui a la diarrhée n'est pas appel de la nuit matiti nyose zandunda te giswe kino bera kivyaza ngo mwatasa umugabo wagasugura atari wagasuzuguro umufyonzi w'ibihera imbwa irongo izinde mbwa mu gihugu ndetse n'wanze igihugu umunyarugomba kujya amategeko irongoye izindi mbwa mu gihugu ndetse n'wanze igihugu itarongoye ni Samba Famba agasuguru izina ryiwe rirambirana cyane ariko rigyoce kumviriza nka rap za Bface reka tugende kuyu mugabo MALOVE gute wewe fresh mama Jore ndavuga cyane je na hano bafise microphone erege imboro nabo yumenga no kuyengenga yobo ibayita sound none nkaba ndingo twebwe ntituya sound ifraziki sima venza kuyikoma mu imangwa majwi ni yagiyemo neza wewe ni widondo yes merci beaucoup ni twel MALOVE mwari mapana MALOVE MALOVE vyo vya Eli weria uzomuzani wa muko uramba bari yanyakuba dewe eba nani noma ni so ego nuko hanyuma ndi presenter nkongera nka mu cineaste muri MMC Mugisha Movie Company habindi bisigaye n'urusako igituma nagiye ku murongo jewe nanje nije shankurikira kwi presenter kubera je banyita Mayeri Kirambo nico gituma murabe ukuntu twi presence urabona twahereye ku munafisi ubwanwa bwishi reka tugende kuri yagisana nyina ku munwa nawe atwidondore cyaho yaturi mu kike no mufate nawe oya turiho abakunzi ba INYISHU media ku mazina je nitwa Don Claudio ama benshi banze ku izina rya Don Claudio nyene ndo mukameramani nkaba kandi ndo mukinyi wa filme nyinira muri Talent Wise kabari je nyene ndongoye Talent Wise urongoye Talent Wise urarongoye nkurarongoye ofisi timu ito Talent Wise ego Talent Wise bisigura mbo talent murabizi uko ari imana initala ama wise no ubwenge uri mukinyi wa mareresi rura ego none reresi zawe zafise sound na so erega filime za sound na so ni zimwe zantuze nya za Mr Bean urigera wumva puzi oya no urira no adafise sound rero ujana image yarafite sound na so bihuriye yango bitandukaniye ko mbari sound na so ico kimwe gusa ko yatumira East Africa community tubwiriza kubivugira icyarimwe ni nkuko twakuvuga irafise amajwi sound na so mu gifiswa babicita gute sauti okay bakunzi b'INYISHU media rero twa aba bagabo ndashimiye kuba rero mwanyitavye reka duhere kwa MALOVE niwe yagiye ngaha araduga hejuru kuri TV ya ni baby kuri BR baravuga ati apana BAB aravuga ati Mr Sammy afise
isinema zitagira sound image na so nge nabivuze cyangwa navuze we niwe wabivuze nabivuze umuntu yabivuze umva abantu batangiye kubivuga mbo tuzi ba Nyama Pro amwe na XrayBam ngira ko Nyama Pro kubera ko ni Nyama Pro sa Nyama Pro Nyama Pro ninde numugabo araho umungu wisura ashavura cyane akora iki ngira n'umukameramani haje ya n'umukameramani akaba no mu editor kwa Nyama Pro none adiskita filme z'abarundi kabuki ajejwe iki mu gihugu uwo muntu sindanamuzi nawuzi wewe oya erega wewe umenya abakinyi nkawe apana abakinyi bari nyuma ya kamera man jewe nzogwanira filme mu Burundi gushika kuiherezo nk'iyo mbwa yiyadukije iza kugwa intambara itatangwe ni Nyama Pro erega aho byahereye ndatahaze none byatanguye Mr Sam avuga kuri stati ngo turiyamirije abantu bakoresha abakinyi batabahemba akagera n'igihe umuntu ajya muri tournage akirira déplacement akirwa atanariye tugumaho nyene gatoya indira gato iyi mbwa yavuze yuko yigeze gukinda kwa Sami imbwa yuri imbwa nyine wica mu mbwa we nuce imbwa yiwawe imbwa yiwawe none wicaranye ni imbwa nubiri imbwa kandi rero mu cyama ikubaje ikintu ukayishura bazo munganya n'ubwenge ahubwo rero wambwa ndongo wewe wageze gukinda kwa Sami ibyo bavuga ati ngo Sami ngo abakinyi ni Claude tugende neza twari ku kibazo cyo guhembwa SK MALOVE yarahembwe natubwiye nyumva mani nimba yarahembwe yavuye kubera ingorane nyumva ko ndababwira ikintu kimwe mani murabona jewe narahembwa urumva kandi amahera nararonka none sikazi akabazo kavuga gati none nimbwa warahembwa nikiye kintu wimariye mu buzima mu mahera wahembwe kwa Sami mani aho niko no comment kabisa no comment SAMBA FAMBA reka tumwibarize niwe yakinye mwizo sinema zose twagiye tumubona agaragara reka tubanze tugende ku kibazo nyene cyo guhembwa SK SAMBA FAMBA wewe warakinye kwa Sami muri Kirezi wakinye uhenye none wewe yaraguhemvye okay je ndibaza amazi minga ine Umvirize Sami atangwe uyu mujama atangwe kuvuga yitonda kandi ubuzima bw'iwanje none shaka ndabaho umuco kugira nibyo bintu uko biranzaniye ubwo nje uzo bw'iwanje nta muntu nza ntinya nta muntu ngi wabo ego voilà jewe ijya filme Kirezi kuba nayikinye kujya cyangwa kuba nagarage mujya filme byavanye n'umubano dufitanye na Sami uko amafaranga cyane umva rero ndakubwira iyaba Sami yandondera mu kindi cya filime amafaranga n'amafaranga ari kuronka kuko Sami ndamuzera Kenya ni imbwa Sami arakenye arihagararako surinya sawa kwa appointment Sami arakenye ni imbwa urumva rero Sami arakenye n'amafaranga afise ivyo ni ibintu bitahuritse kandi byumvikana aho mugabo agiye kumukina ukuntu yandondeye nje ari ukuntu wewe MALOVE n'umuntu tuzinanye muri entertainment kandi tumaze korana ibintu byinshi aro service unkeneye ko sinogukira ibiciro nocira umuntu ntazi ivyo ndakitahura hano hose kirahari nka Sami ajya kandi afamba nafise filme nkene umfashemwo nzogwa yifana sinovyanka ariko haje uwundi muntu nazi twambira nje uganda kune filme mu miliyoni nshaka ko sindakuzi nunze natuzohurira Sami ko bayandondeye nta giciro twakiranye ngo uramaya oya nagiye muri tele kwanza nagiye gushutinga tuvuga n'amafaranga nta n'amafaranga mwavuga nabye gusa famba ndakwene service muri filme yanje ingo nabya ni hehe bitwara imisi ngahe turavugana nabya man Jeff Sakazi unwaye haje ukamara imisi 4 mfise famille urabizi ataratahura mbira we tugende ndagwa ifana nzogwa agafana yama ifana mu nayivuga ariko kimyeco sinakiniye ubusa ntiwakiniye ubusa kandi nanjye sinakoreye ubusa kandi ijya mbwa Sami sino ikinira ubusa MALOVE tugende nk'abanyamakuru rero uyu bamuhaye agafana kubera iki asanzwe azivyarimwa sasa kwanza je ndashaba utazivyarimwa nawe ngo nahembwe kubera ko amafaranga batanga muguma muyita y'agafana man jewe Sami n'amafaranga afise yo mijya mbwa man Sami n'amafaranga za kunipa
écoutez bien soulignez Sami anshaka no ryo rumodoka gwaboze kukazi agenda ayiriko agaruka yisunika urenda fragaza kunipa ijambwa yine kafi afragaza kunipa zapi Tena ndacari ku kintu cyo kuriha sivyo umuntu okay uravuze ati nta mafaranga afise mugabo ni waye karafata nimero ya mbere gusabira agaciro mwebwe mukina muhabwa agafana bive ku gafana bive ku mafaranga muhembwe reka nagozima inzu y'umubanyi iyi wawe iri kwirasha voilà nje sindavuga buri munsi man Sami ibyo avuga ati ngo ani makundi ngo n'amafaranga afise abe man entertainment ya Buja movie turayizi aba YouTube twese tukora mu bintu by'ama YouTube turabizi nta muntu afise amafaranga uhemba umuntu ihuriro ngijya bose baravuyemwo imvugo ni imwe gusa nibaduhemba gasore nibaduhemba yasore nibaduhemba komane nibaduhemba jewe nibampemba Hamza Mfalme nibamuhemba abantu bose bamuhemba kubera iki kandi rero TV yari komenga mu Burundi byereke filme TV ya mbere ikome mu Burundi byereke filme ihuro TV yarabanane gwemba abakinyi mwija muri mwe yasamye MALOVE abakinyi bose abeshejweho n'amafaranga y'agafana ego njewe ndakubwiza ukuntu mugahindura nimuze usubire kwikita agafana uvuga ati twebwe turahemba ngo duhembwa dukeyi Sami n'amafaranga Sami ahemba amahera y'ubugoro nico gituma abantu umviriza nayo kugura ubuko wewe kubera ko atamahera ngira wowe buti uvuga ko ari umushahara se oya mani mba erega amahera n'amahera unasiki mugihe wozoronka amahera yo kwikura mu bibazo kanaka uwo n'umushahara rero ibyo bindi byo uri kurivugisha ngo fyete na fyete ngo gusa amahera mani n'amahera amahera n'amahera okay reka ndatomboye wewe wamuvugiye Sami reka tugende famba wewe wahejeye kuvuga ko yaguhaye agafana MALOVE tugaruke kwa MALOVE wewe niwe utanga makuru agenda sobanganye tugaruke kwa XrayBam ari ngaha ari nyuma ya kamera ndamubona je ndiko ndamubona je sininya kuvuga umuntu ngo nuka hari umuntu wese ahari atari ndamuvuga XrayBam ngo nahemba abakozi ntare ari nyuma ya kamera nitwashaka turamubaza twumvirize ko yatashe kubera atahembwe. Okay. Jewe nanje ndinga oya Jesse nkina muri filime y'ingo. Oya jewe je ntaje kuramutevya. Wewe mbazi kibazo kigenda direct. Eske we ko wavuze ko adahemba nivyo? Je navuze iki? Wavyumviye he ninde yaza Jesse member. Ninde nuhemba n'amafaranga uvise guhemba. Navuze amafaranga. Nk'ubu ndaguhe facture nje yo kungura muhira ukanzana nkakwanyiriza umunsi wose niko nagucutingira amafaranga woma oyaro. Tubikora ibintu kubera iki kubera urukundo. Tubikora kubera uno munsi nimba X-ray nyene nanyi zomukenera kuko namugiye X-ray ndaje muri shooting iwawe umemba muri yoni yo yakura hiyo mbwa wewe rero nawe ni wazanye makuru yose abahemba n'abadahemba na amafaranga ufise wo memba muri yoni no guhemba na muri yoni wo memba no wayibise Jackie Chan ingo ngaha oya ingo karibu ngaha ego erega buri umuntu afise facture yiwe wewe urazi imyaka namaze nkina filme uburyo natayemwo erega uno mwanya wo kugaruza amafaranga nashize muri filme wewe mvuze ati ngo X-ray nyokipa umunsi wose unware muri filme yawe ndakubwira amafaranga kuko wowe undondenjewe ndakubwira amafaranga nkeneye sasa nkubwiye amafaranga unkeneyeko wewe ushatse urama udashatse urareka nk'ubu ari kundondana nakindire ego wowe yankubwira ati nje umunsi umwe uzura mu miliyoni utamaye sinoza ni wari kuvyemera cyangwa vya nje utama amafaranga sinoza kandi kubana apara buzi javuga oya mugabo gusa mu Burundi avyanse kubitahura ego ni rahera nje namubwira nje undi muzi nzogara kubushutinga atamwe nzova muhira XrayBam igo turakoze yaronga amafaranga gufungisha dufisane kontra tubikina kubera urukundo nawe utanga yahe oya rindi abaye wewe ufise abakozi na déplacement Jesse umani guhemba umukinyi wa film amafaranga mufise murakenya oya turakurahe nyene erega ngoja jewe shigikiye umuntu ashobora kuvuga neza yuko umuntu ashobora kuronka agafaranga akuye muri film ariko mutandukanye neza yuko vye mugovuga amafaranga mufise yo guhemba umuntu avuze ati nkeneye guhemba ntakeneye kwinjiza amafaranga nkayo kigosi yinjiza ariko mwose uramwa bivanye na valeur yiwe uvuga ati wewe bivanye naho ugeza ushobora guhembwaye bivanye na scenario naguhaye muri iyi film nzoguhembaye ati twagafana mane kuko kiba agafana kiba gisuzuguritse ushumenga na kantu nyene kaciye mu Burundi twagafana kuko na amafaranga fatika bafise bohemba umuntu X-ray nguyu ngasi no muvuga
adahari waravuze miliyoni woma ku munsi umara kubwira Jemvise umviriza ninjizangaye ku munsi Jemvise facture yiwanje Vise facture yiwanje unkeneye ko ndakunda comedy ndafise facture ya ari amafaranga umma angahe ukeneye film amafaranga umma angahe umuriyoni oya nibanga ryakatse ndafise amafaranga nukuri sindi nga wewe uzondondere uri seriye uzondondere uri seriye aduye impamvu badahemba abakozi ariko amafaranga bakashira muri sound na image nziza akaba ari investisamo cyane ariko abakinyi bagataha shaka reka ndamuvugire man iyi target yo gukora image imeze neza na so imeze neza mugo urumva amafaranga babuze kugira ngo zimugorunwa dufise target ya buja movie kwitwara mu rundi rwego twerekana kwanza ibikorwa bijya bikorwa bizokorekana byiza nivyo bizoduha amafaranga guhemba abo bakozi uno munsi filime dufise mu Burundi ndake waranje mugabo wagasukuru bavuze filime ya mbere mu Burundi dufise image nziza na son nziza yego oya no burakuza umugori tumwe umugori Samba Famba tugende neza wewe ubuvuze neza mu gori Viriza we ico acambere wo babajije ati jena kwajije nimba kubera iki bahemba abakozi tugashira amahera ariko amafaranga tukainvestisa muri sound na image nziza Famba yagerageje gusigura neza umva amahera turayafise icambere mugabo na amahera dufise yo guhemba umukozi cyangwa umukinyi wa film urumva umu acteur cyangwa actrice sikope no Famba nko yabivuze bo je umuriyoni siro muhemba Famba mugabo Valere iyo ndayimuhaye gusa 700 cyangwa 500 yamuha ku munsi urumva ariko ndavye rero urumva niko navuga ndavuga tseka dukore nka discussion basi kuko na Jackie Chan ashaka kumbwira ati Xray ukene ko ninjira muri filme yawe uzana ibihumbi 200 by'amadolari urumva gacha ncavuga ati ndakugabanye kandi ago 5,000 ça dépend vanye na target mfise rero uvuze ati ngo urahemba umukozi w'umukinyi wa filme vraiment nibirashika mu Burundi mu Burundi urumva niyo mpamvu navuze ati bisaba dukore movie ifise image imeze neza ifise son imeze neza zijya son na image nziza nizo bizoduha guma hamwe bijya bintu vyira tuzokora nivyo bizoduha amafaranga imbere kugeza n'ubu imyaka yose tumaze muri filme mu Burundi na filme nimwe wotwara mahanga kwa presenta ngo ni filme yo mu Burundi bari urofa gusa bimaje bya urofa sasa umviriza muri tournage yanje niba uragira ikintu kimwe mu Burundi na filme nimwe n'urofa turimwo niyo mpamvu rero ushaka tuinvestir amafaranga muri image na so kugira turonke move izo mu mahanga umviriza muri tournage yabahebi yake XrayBam ndabaha mu gatondo umugori gori ni munywe ni muave muvuga ati ngo twaje muri tournage mwisho mwiri gwinzara kunya kwanza ama saa 6 nakanyama kokeje rero gufata umukinyi neza Xray ikintu kimwe womenya mbo ikintu Samicho yariko aravuga ati Samya guhemba ngahe amafaranga sana ana hera ko guhemba arashaka guhemba Malove je ndakeneye kumenya ikintu kimwe mbere data je tugende buke twitonze turi pause twumvikane sivyo ego je sinanse image nziza turayikeneye none izo filme zindukeneye iyo wa muntu wabona muri filme nziza itagase nawabayeho muhura mwibara bakavuga ati ego urazi guhura nambaye kwanza uyu rero XrayBam ikibazo naye nase kwinjira muri kamera none muri mwese kondi Famba yavuye mu Cibitoke ca Rugombo Sama ariko arakina filme yaratanguye gukina filme ke kandi iki gihungu kikaba cinjiye muri filme ari umufana wa Sammy ngo Mr Pompompo XrayBam inje muri filme gari uyu mujama mfise n'urusaku gwiwe ntaravuga uyu muri filme ariko aza muri kino gihe sivyo mu bisanzu uyu n'umukameraman n'umuproducteur uranyumva nivyo akora hariho n'umuntu yambwiye ati Xray kwirevagezeko nta Xray yo gukorera filme musi ya 2000 uranyumva cyangwa Xray ngo agutize kamera musi ya Emily uriko uranyumva ariko kubwa yatama ace yinjira mu bintu ya film uyu munsi egoya kuri YouTube ya XrayBam iriko kubita ama views iriko iraba hit uranyumva kuby'ibifyiti bya Kesdan uranyumva ibifyiti bya Kesdan sivyo
sinkora muri wakalite ego ndabivuze Aha. la fois passée Mwabyumvise? mwaswe kumfunga none kubwa ego iri kuri akubita hit MALOVE wumvirize neza aba ariyo icida gusuzugura Mr Sammy yakoze imyaka nini afise ububwa bwiwe ububwa bwa mbere nuko urugo rwamunani aha bwa kabiri nuko atera inda akazihaka Aha. ariko kandi mwenye sifa asifiwe Asifiwe. none nka famba Famba, ingo. kawaida famba erega famba si umukinyi w'amareresi tandukanye umukomedie abakomedie n'abakinyi w'amareresi tandukanye abakomedie n'abakinyi w'amareresi none wewe uje imbere ya kamera wambaye iboka none iyo niyo ntugiye muri Difera y'umukinyi wa comedy n'umukinyi wa mareresi abitandukanye. nza kubisigura mu gifaransa we nta gifaransa No, uko nyene. kana nta gifaransa Yes, explica umukinyi wa comedy n'umukinyi wa mareresi abitandukanye. none ndakubaza wewe muri industry y'u Burundi umaze gukora iki gisumi cyo Sama amaze gukora Sama amaze gukora iki? Sama amaze gukora iki? Sami oya reka tuvugishe ukuri Sama amaze gukora iki? none mumbwire famba aramaze kwandikira resi yose tubwire film ati Kama uyo ajibe mu nazi byari. Nuzi uko atazi byari. none Mario ni wayanditse amushije Urugo ni wayanditse. ni iya Urugo. wewe warasaze wewe tubaze amisi hajya Tugere tububaze. ihurira abananiye mugiye kubaka ama brand Iyurane jeyo cyangwa yananiye amisi. yakunaniye Yananiye jeyo ni wanje. Nida nuhagararira brand yi Sawa. Mr Sammy Sawa. wewe warakurenze Sawa. uranyumva Je byo sinabyanze. Ibyo byo kudohemba abantu. icara ngakwa rero ndababwire mwese baze muri indeni Urugo ni wayanditse. munkundire mbaze akabazo famba Ni nyoko yanditse. Famba. Wewe ujejwe iki muri entertainment mu Burundi? nida nakubwira Wewe ujejwe iki muri entertainment mu Burundi? jewe ico noba njejwe cyose fam ico noba njejwe cyose abakizi barakizi kandi agaciro kiwanje karaje Agaciro nyabakiga mu Burundi wewe. navyo ushobora kumenya none reka ndababwire erega industry y'u Burundi ntabwo izokwimukira mu kibitoki reka Atureka ni izokwimukira urumva ubu naho tujye mu by'intara umviriza ndakubwira anemo Mr Sammy n'abadukurikirana bose sivyo Mr Sammy afise ububwa bwiwiwe uranyumva ariko kandi ndiko mbwira na ba X-ray ndiko ndamubwira Mr Sammy afise ububwa bwiwe kandi Mr Sammy ikibazo afise umunwa muremure sasa umunwa muremure uratuma umuntu adashobora gutera imbere ariko nimwibagira yuko ari umunyempano kandi ari muri bamwe numwe muri benshi amaze gukora byinshi muri industry y'u Burundi nani Mr Sammy ashobora kwandikira timu zitatu gira muri abaturi kumenga umuntu afise capacity yo kwandikira film aba timu zitatu zose haciye ahunga honyene uwo famba wenyene ngo yanditse ngo mu rugo iyo rugo yayanditse Silva Karim imba yarayanditse ari uba ari hehe famba ariko akinira X-ray hariho bitanu ku musago ariko ndagusumbi uri mu manyanga gusa wose umiki mu bundi ndagusumba kwambara ipantaro umviriza mwejeje kugwana umviriza mwejeje kugwana si bisanzwe none mwejeje kugwana umviriza umuntu uzenya ngaci mwejeje kugwana wewe Mr Sammy wewe icara ngaho umviriza si by'abandi by'abandi Mr Sammy abarosa Mr Sammy arabarenze ntiyaturotse none ndakubaza Mr Sammy atureze ku munwa apana ku munwa X-ray tugende bukebu Sammy vraiment wewe hari imyaka ingaho utanguye gukina filme muri inyishumeze yayo nyene imyaka ingaho natanguye gukina filme muri 2007 wari ufite imyaka ingaho wewe twamenyanye ryari yawe wari ufite imyaka ingaho none ubu ba Chris Brown bose tuzi ni kubera ko twamaze kumenyana suko turabira ibikorwa byabo famba XrayBam na MALOVE na tubwira ikintu wakoze muri 2007 Iva tumvikane gato wewe numuhinyanyu nta muntu atabiye reka rero tugende neza kandi ndindira X-ray Jackie Chan numuhinyanyu nko gukoresha ikiganiro abantu bariko baranwa umungazi baraza gutahura ntibatahura none okay emviriza Iva tugende neza wewe dusaze kuri muyarira uri kurasaba ikigongwe nde Sammy agomba gufungisha nibitangaje rero kuba uriko reka ndakubwira nuko kora itangazamakuru ndindira kora itangazamakuru ntushake gushigikira boss na boss sivyo
jewe Mr Sammy Mr Sammy reka namubwira uyu ni mbore wa nk'umugori umviriza Mr Sammy unyitwarira yaranyitwariye ariko urubanza rwacitse naranashika no muri bese kubera ko watumye Amede aze kugusabira imbabazi genda umuntu w'umugabo gusabira imbabazi genda umuntu w'umugabo bivuze iki Mr Sammy reka tuze turavuga yuko amata yera sivyo Mr Sammy afise ububwa bwinshi ariko nitwibagire yuko ari umukozi kandi mu bantu bose bari ngaha nta muntu amusumbya gukora XrayBam nawe umuvuga kwikijanye byo kuvuga kadahemba nawe jewe Sammy narakinye muri team yararongoye rega Sammy nubwo muri Mr Sammy official ntibahemba none bahemba amafaranga kuye zofisa ababone 20 vende kaha uhemba amafaranga kuye thank you very much uvuze ibintu bizima ivavuze ibintu bizima none umuntu ahemba arambara umoja kuri te ikibazo rero niki umuntu ahemba bakoze arambara umoja kuri te moja nini kiramvu twende tugende neza yambara umoja kuri tere ntageza bakoze none iva nimuvuga ngo muri Mr Sammy ntahemba sivyo kubera ikiyo cyaje ngaka akavuga ngo abandi bahembwe mu gihe azi ko nawe nyina adahemba yani nakubwira ati Mr Sammy kizotuma datera imbere n'umuntu wa muremure ranyo ubundi none Happy River yitahuye muri film ntabikiri Mr Sammy haize ameza ngavuye muri chambrette basi tubwire munyama nawe wo muvuga kwikinde munyama ni munyama pro ni nyama pro ne nyama ariko arirondeza kugira ngo sibamo agashimubona akavyimba ariko arirondeza kugira ngo abantu tumumenye uwo munyama ntawo tubuze sasa mu gihe umuntu akiri ko arirondeza aba ariko arirondeza none nk'umuntu yubaho kakavuga MR na akigena ni kama mbiri mwibarabara atanaronka na taxi vero reka tugende kurya impenya kwa XrayBam naho mwavuze ko adahemba mwijambo rimwe ibintu byo guhemba abakozi natwe tunabishigikire rero dushigikire image nziza gusana bagume bakina bashonje bararangiza iryari Sammy akinye ngo yerekane image nziza cyangwa reka Sammy bavuga ati reka nturazwana abo yahevye nize company bashi ngoja Sammy kubera ko yateteye abakinyiti bahembwe bamubwiye ati wewe nta na image nziza ufise uzohemba bakinyi gute nta mafaranga afise ndagutera inkono iyo umuntu yamaze kubona yuko yagiye mu kinogo yitaye mu kinogo wenyene atatangura kurondera utu beef twari na hariya kugira ngo ashobore kuvuga bakunze b'igishomedi nta bikorwa afise byo bituma bamuvuga ariko arondera gucafuza abantu kugira ngo kwa kundi ko kubacafuza bice bituma